inyuma urabawumva ndaje urabawumva umuntu uri inyuma urabawumva umuntu uri inyuma urabawumva ndaje urabawumva umuntu uri inyuma Wow, solution couple ngingi. Solution woman. None mwebwe muguma muberewe buraka. Mwinjire. Go story. Bantu muri hano mbega mwoba muzi ko ingene rusa neza rushajije twese ntitwari tuvyiteze ehe none vyarabaye yego bantu muri hano ndebera ingene baryohewe ego warwenyewe mbega urugo ruryoshe yego murakoze yewe Agora vamos fazer bugiye tari kwanje. Nibaza ko cicaye ngaho. Abaza njewe. Uravuze rero. Ega ndumvise Twitter. Sorry? Ndumvise Twitter. Nyine nk'umubyeyi wese iyo yibungenze abarushe mu buryo bw'umubiri no mu mutwe ariko iyo uzi Imana wizeye umutima uraruhuka ako nk'umwana w'umuntu nyine ntubura matida n'umwanya muto n'ubwoba nese ngo yaragize ubwoba ivy'igihe cyarenze ivyo byaba kwitwengira kubera ko ntibari bazi igihe ahubwo nyine abantu abaharura ntibatangwa no guharura ngo amezi yarenze akwa kundi nyine nagira amayaje bazi ngo mfisinda urabona abantu benshi baranzi je ntanabazi hariho abantu ngaho hanze bigira nyine ababwishwa kandi ari n'aba chronic ugasanga umuntu aranyandikiye message ati sindakuzi ngo nabonye ngo Imana ngo impa zino nimero ngo imbwiye ngo yuko ngura umusare ngo rero ngo ugomba upfe ngo kuno kumutima habwo hariko yuko atanze rero umunsi umwe nagize ubwoba gato hari mu hafi saa 7 z'ijoro ngo ndagusabye ngo muvyuke ngo dusenge ngo umuntu muguru wangu agiye gupfa ngo iki hariho vyinshi Imana twapfukanye bitaraba rero ntaragira ko mfaka nyene n'umusi wo kwibaruka naragize ubwoba ko ntari ndabiheruka camara igishesha mugabo kubera ko nari maze igihe kinini kandi nyine urabona ko ndiko ndakura akoba ntikari kubura ariko kumwe no kwizera nyine cyo bwa biragenda neza bwana solution man akajambo kamwe kuri uno murundi kazi yarayakuvyariye umwana w'umuhungu Dico Entertainment. Jena navuze bijya bindi ejanka niwe uvuze atabona sawa
Yeah, ladies and gentlemen, mumeze neza. Kubona ko tumeze neza turashima. Tuba twibereye mu gisagara nyene tumaze umwanya tuhazunguruka. Ndi kumwe, yeah, you free. Yeah, you are free. All the way from Iseke Films. Ana kano katuzo karakunda kungora pe. Nguyu wa mukobwa nyama yanyu avuga ngo mbe yavuze gute nyama. Reka yavuze ngo twaravanye hari ya ruguru ngo tuvane Ngozi. Reka kwivuga mu. Aromba ngo tuvane Ngozi ngo ndamushira ku ruhande byaye. Akana twe tuzi ibyo turimwo man. None nguyu bamugarukanye bamwiyegereje kiki bari bagukumbuye pe. Nanje naenda bakumbuye cyane gusa tuba turi kumwe nuko nyene hari gihe usanga umuntu ari utundi tuntu arimwe ariko twebwe turi close na bavuga ishiko ringo mwarashwanye na Joel ucuriruka cyane ni management ya Iseke yavuze ati no mwana mubanze mumwegeze oya n'amahoro wose tubanye neza n'umwe twagiraniye ikibazo twe tuba turi kumwe so ni hamwe nyine tuba dukora ibintu biri ku rutonde nk'ubu ibyo twapanze ntitwashe tugera kuri programme z'abantu twe tuba dufite urutonde turiko turakorera ariko Christera ko bamukumbuye baraza kumana kuri no project iri hano hanze ahubwo ntibazonamubona naho bazobona ibintu nyamarera avuga nuko ubone nyamavuga ati erema mwari mufise mwagenderako yari kubirikira akora amateka mwayegeje kure nibanze bavyandike muri comment tubira bisanzwe ucume ngo turiko turakorera ku bantu twe dufise urutonde dukorerako hari igihe namba uko babivuga namba atazoboneka canke azoboneka biri mu rutonde rwacu naco kazima bamubonye siniyo gahunda y'umunsi yari yatuzindukanye ndamubona kumbura mube muramukumbura wana manager urugwa rukuru twaye murakoze cyane tugiye kwibarutsa mu migigwa canke imigenzo y'ikirundi ahari ubumwe harangwa no kugenderanira rero hariho umuntu Imana yateye iteka imuha ikibondo tugiye kugira ngo dushimire Imana hamwe kubw'ingabire Imana yabahaye niyo ntumbero uwo muntu twaba turamumenya canke turamumenya tugeze ndabateye amatsiko muza kumumenya tugezeyo tuvuga indome wasitangura ariko umuntu yibarutse n'ubu ntimwamumenye ndahava mvuga F urabagumva ndaje urabagumva muntu inyuma urabagumva ndaje urabagumva muntu inyuma ya nuko tuhageze kabisa nyuma y'urugendo si runini sinumva ngo ni runini ariko urugendo nyene ruba rwafashwe abahazi bamaze kubona yuko turi mu bigwa bya Solution Couple ikumwe n'abantu banje all the way from Kabiro Center biciye muri Iseke Films amwe mu bantu babameze neza by the way no munsi murabona babanaberewe nk'abantu baje kwibarutsa umuki ejo we ntiwabaye umuvyeyi kweri ko je ndumuvyeyi tuje kwibarutsa umuvyeyi kandi nuko biba bimeze sasa hari akantu je nshaka ko mumfasha kera naratomboza bigakunda mugajenza kuvuga ubwa nyuma mwibaza yuko tuvuze ijambo rimwe vyogorana tuvuga amajambo abiri mwibaza yuko ari rihe jambo Fanny Ravine aza guhera ko kuvuga ni atubona je ndaza kudovina ubwa nyuma bibaza ko rihe jambo Christera Fana hava vuga tomboza mwabiri twumve ko aza kuva nkori akitubona nibaza kaza kuvuga karibu muri Sanze kandi ayo n'amajambo abiri arakwiye karibu muri Sanze abantu bafata muze kwibuka kugira mutubwire watsinze canke wagerageje none Fanny
nubizi ko akunda gutwenga icambere arabanza twenge ashavuga karibu ndabizi ko arabanza gutwenga hama ashavuga karibu izirabaza ngo karibu muri sanze arabanza twenge amacha avuga ngo karibu muri sanze Cheni waza yuko arabanza twenge hama ashavuga yo manager oya managing ingo ni wewe nyene arabanza twenga acavuga yo okay ndavugenda vyibuka nene navyibuka baraza kudufasha batanga amanota oya noneho je umuntu aza kubitora ndamuha kantu gusa sindakerekanira hano hantu simbo yorama atawengeaje azukinge aza kuvuga ivyo araza gutwenga aza gutwenga guca yo Ukakundu kwenye nako konyene konyene waza kubira oya mugabo gutwenga muhava mutwe bashira ko kandi kajambo yo karakwiye bwane manager gerageza uri ni mu psikologo urashobora kuraba karere ukaneza situation ukavuga ati rero hagere habibi abantu baravuga uko nuko no no kwibaza nyene arashobora kuvuga mbega ivyiza niyo jambo rya mbere bibaze kuvuga sasa je ijambo ndiko ndibaza fanira bye naza guhera koreka nanje ngerageze nyene arabanza yitangaze hanyuma acavuga ngo diko ngo karibu bibaho iyo kuri Saint Valentin baririmbira abantu Valentin wow, solution couple ngingi solution woman none mwebwe mugoma muberewe burakari amahoro karibu Mwinjire go story umugabo naho yari kuza Ntibiga biba aptitude burya twe kwakira abantu kubera abantu bose bafite ubwiza bwabo naho numva ngo muri abanyengozi ndabo mwara duteye turi twese urumva rero mubanyi bisaba yuko umwakira amahoro ni bari abanyengozi turabene gihugu umutima ni n'umuziki akaze arafise talento yahanze je nabona ngo ati Imana izoyikubaza yararimba neza igipa yibaraguza byumva kweri byanda nk'byose we ahubwo man none solution ikapa yikorera kantu unyene nuko atagitari watsanye utwibutse byari rabishi gitari yabaye bagiyemo naguhagamika kandi rero umuririmbyi mwiza simaka ngo yagize kandi gatotse ndazi solution kapizo kizira gakoresha mu mpamvu reka ndavuga ni couple yakundanye urukundo rwabo ruvugisha benshi ariko baza kwisanga rwararambye kugeza no munsi tubasanganye kuri Saint Valentin couple rero hano umeze nk'umuntu ariko arayishingira intahe turayishingira intahe nk'uyizi canke se wishize mu gishingo aho yishira hose muri cha big mu havamo bibi aho yishira hose yara kijya bintu reka tubatize iki abo bari basamaye gato
abasamaye ari byo mu sinema umukinnyi wa sinema je mukinnyi wa sinema ari gisida vyemera je mukinnyi wa sinema ari iramba ku vyemera mu rukundo rwinshi exercise imyaka n'imyaka nari kanga okay kari mwace mutekereza bantu muri hano shaka mtuminyisha yego good tabana yetubeke yego ni bon bantu muri hano bantu muri hano mbega mwaba mwuzi mbega mwoba muzi ko ingene rusa neza rushajije twese ntitwari tuvyiteze ehe none vyarabaye yego bantu muri hano ndebera ingene baryohewe ehe ngo warwenyewe mbega urugo ruryoshe yego 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 sawa murakoze yewe Chama umuntu amwakira aracyabibuka amunyarukiriza uririmba neza usanzwe uririmba yaragira aho mfete niba abantu bamaze umwanya munini bikorera ko bagakora amatravaye kuririmba ko bidatesha umwanya muri gituma utabandanya iki nibyo arimo kandi yo bikora ko bitesha umwanya reka wabigize business biragutesha umwanya filime iragufata keretse uyimba warimba muri eglise niho ama repetition usanga umuntu yambaye narumvise widoga marani mumbona uko mutambwira tugenda muri studio ukikijwe n'abapromota benshi rero utaramamara rwose kugira ngo umuntu ahebe amafaranga yiwe miliyoni 5 ngo ukore clip kandi urumva watch time ngace yunguka kuri YouTube ngaronka udufaranga twari twagize agapfindo hanze ndavuga ngo nitwe yavuze cyangwa n'ingero bavuze ngo twese twagiye tuvuga turavuga ati Vanilla Bean ntiyatubona nirihe jambo mwibaza aza guhera ibyo navuze n'ibyo yakoze ibyo navuze ni arabanza twenge murabizi nakunda gutwenge abasha kuba karibu yesimo kasana baraha batunyamura urandite na gitoya akasana bisigura yuko cyane umwe yagize wajona kuri seswata bose nigeza nyegereza beko ndabaka gift gukana nababwiye akariko Nari gatangi. Oya kandi yananiwe. Wavuze karibu sana. Mugako gutwenga benshi bagiye bagahuriza ngo barabanza twenge. Baje bango karibu. Niyonge ibikorwa none biraza ari mu iseki. Cyane wari turandaza. Ari mu kabisa. uretse ko ari umuntu twarindiriye nta kamungura Inde. Umuntu ukora yitwa gute? Ujyanye uyaje. Hariyo nayo mazi misida yitwa gute yarindira mu ba. Yambaye nini? Ego. Iyo muri kumurakora n'ubu. Ego. Yo musi ndayiraba ko yiri matinisi. Narumva rero yaciye ubwenge hari ko. Nakonini. Niko ni batabiza tarabyara aho bose barafite. Bose barafite nabiza. Tugira abantu babaga bintu tugira ibise binini. Rero sivyo mene. Mwe ngo muyitwara mu ntutse hose. Hose Baba ko bayitwara mu nda ariko tugabara umubiri wose no mu maguru ibiri. Wenyine baje kumubwira ko mbyaye yaramena ku bintu byose ngo bambwiye ngo ndapfuye kubera ko nzi ko turi hagati y'urupfu n'ubuzima
mwaka kantu kacakaba niko uko yari karasibisa ibibazo cyane gusumba nini mbonyine ni cyari ku mugabo ese kinini cyari ku mugabo icyo twashatse cyane urazi impamvu bitabishye numva arenza ashaka kumena basi ni byiyumviro gusa kandi nibyo barasuka cyane ako twe ni mu byiyumviro no mu mubiri ho ariko ibintu byinshi bera mu byiyumviro rero no kuja mu ijuru bizohera mu byiyumviro no mu muriro no mu byiyumviro ikibazo kiri nuko umudamu wewe abitandukanye n'umugabo umudamu byoroha bigora umugabo wewe n'ivyura ngo cyari bigora umugabo agomba kubiri hejuru bitebo nuko bimeze ariko namwe muraruha n'ibyo ntibyozerengagiye ariko tunse turuha gose uravye ngene tubwe abagabo tuko turaruha nk'ubu Yozefu ntiwabizi Yozefu kubera Yozefu niwe yarondera aho Yesu ahungira ariko Mariya avosheje ahabora sinzi ko inkuru za Yesu muzizi Yozefu yararuha mu buryo buteye ubwoba mu buryo aba yamaze umwanya munini avuga ati sindamukomeza ingiriki atigeze anasiba urazi wowe yuko n'amadara ntasidire mbwa wisindire nanje kumurangura zimwe nkora umutima reka mbe mwijoro mwamuri mu bintu byo kuruhuka ariko twe turuhanya na mwijoro ntitwa turyama mugire bazi mwijoro abagabo ntibaryama twa turamedita ejo bajya mu gitanda cyose yarahirira baburi ari naho muhirira abari igitabo kuvuga yuko Yozefu Mariya bari ko barahunga we yagenda n'amaguru bo bari kurondoko urumva kugenda n'amaguru nk'ibiro kuva gatushika itego umuntu w'umugabo ari kumudama tigenda we n'umwana dukomeye twa turakomeye ari kimisa twebye n'igitanda ngo nabuze ngirinjya mu gitanda cyo tisacho kijyame ko cyose cyujyamira hasi rero ngambere naho rakunda gose mama gose kabisa basi nanamwerekwa ariko maze kubona ngina bapapa turu ubundi umufana wa gose nkuko nahagaze ahantu kamengo nta kintu ariko arakora mugabo ahantu abageze n'ama project amaze gupanga mu mutwe erege hatabaye papa mama wawe ningu ntiyoboneka mu hatabaye na ariko bimeze kubera papa wawe yondeye mama wawe abo uzavuga ati je nkunda papa ko yandondere mama akanini twaguze twagumye tubavuga una natini sinaba presence genda bazi wewe presence oya barakuze ni mgani nzo problem nze ko tugira imana ukaburi na manager Ego murakoze nitwa Jean Claude Maniratunga amazina yanje abandi mu muryango wa Capital Center ari uvyara Iseke Film Capital Center Ibyo Iseke Capital Center ni industry canke uruganda canke umuryango bivana naho ibyo tuba turimo mugabo niwo uhuza ibikorwa dukora muri Iseke Film hanyuma ukongera ugahuza n'undi muryango witwa Capital Sound muri Iseke Film tuba turi mu by'amareresi muri Capital Sound tuba turi mu by'umuziki ibyo bibiri Joel niwe bakunda kubyitana amahasa byagwa na Capital Center ego byose biko birakora mu ntumbero gushikana ubutumwa kure gushinga birahabona Burundi bwacu n'ibindi n'ibindi ego igituma naenda kwa jaro inaza igitega yitwa nambari Capital Frames ikibazo mfise bazavuga ni ke ikirundi canke ni ce ikirundi ni ke hari isikora mu gihe isanzwe nyene Bujumbura ni ururimi twahisemo gukoresha atari icongereza canke ifaransa kuko capitale usanga kenshi bakoresha ifaransa rero tutakoresha keyi ego
ingene yadukanza acaje ku biti n'urwego acaje ku biti bicuba ubwira n'ibyari byo rero hari indirimbo koko yarabaye mbwa ko kwiteze ko zandirimba menza kwikora mu gahoro kuko mazina maybe ngano asika gacha kubitamo nka face ya gatatu ari kararamba bari bakapto sound chawegera kuko ifasha abanyempano iyo kucyo namuzi kufite imana ari oya ntayo office ariko ngaha amaze kumva kuri rap ariko mbona murapere w'umwaka Jema tilanga ntarako narakukuruza akora ko je present yego abandi umupapa nubakanyana na Ndayisenga Solange umwana witwa Bright Clara tubiteze n'ubundi atari kera uri mu bagabo bake bemera abagore kuri kamera aho bavuga izina ryabo kamera kandi ikibazo abagabo bafise je bihavurinanira kumuvuga ko yamenga gafise watu Solange kari yatomboye nawe we kuyisimba nitwa ladies and gentlemen bari single nitwa Dikurio Leonce Desan Bugai Doctor of Law, also known as Diko, also known as the Ambassador. Aroni n'indi Fanira Vina yampaye mugabo ntitukirivuga cyane. So ni kwasi kurivuga ndaza kurivuga mu wundi mwanya sindo mu papa ariko ni single Ukanye kujya tamarufise mwana murarinda ntarishura kugura ntarishura namwe ndufise oya na mwana urihakanye bangana abana nihakanye ariko ndi kwihakana nta n'umwe uwo bakwagirije uwo banyagirije Chama nzi ko tano mwana baranyagirije mu basumuriye mugabo bonyagiriza umwana gute ntaciye mu nzira yo kumurondera uri manzi ariko ndafise umwana muri bwa bundi buryo babivuga ndafise umwana nyene tubyumva ko mushira umwana yitwa nde Solange andika mateka tunabwira person oya batumenya izina kabisa ya muri benshi n'umwe kabisa nanje nitwa nifasha Joel abandi umwe mu bagize timu ya Iseke Films cyangwa se umuryango wa Iseke Films cyane ko bihera kuri Capital Center akaba arimo Iseke Capital Sound cyangwa na Iseke Films aba muri Iseke Films nkaba ndi cyane kuri hotel ya director n'umwanditsi nyuma y'ibyo nkaba ndi umupapa umwe yubatse ufite umugore umwe bamugendanye wagiriwe amahirwe tukubwira ku mwana witwa Mucinji w'ejo baradoksa umwaka wabyara pe amazina muza muravuga ndibaza n'icyo niko ndumva akajaruzi kanze nuko nanjye nayikubona agenda mwitwaje basi wari kumuvuga hari ikiganiro kiraho mu Rwanda baharaye kugira bakabaza wowe ninde yitwa gute ukuntu tumubaze rero ukacumubaza wowe wawe yitwa gute agaca kugira izina ry'uwo ugasanga sheri wafite uwundi mushinga cyangwa turi kubona sheri wawe umutombozi tumuhe kado kugira kanaka kumbe rero baba bafashe aca nivugira nka Kristero abandi umwe mu bagize umuryango wa Iseke Film
ndo mama mfise umwana Shiriwawe n'uyo usanga nuko ari umwe usanga ari ndi aba bantu bambaye neza baberewe babita solution couple yitwa gute ako kantu mvuze ni kuvuga twebwe twari mu nzira yo gutora izina ariko twari turatutsoga ko turi makeup solution ihari solution isanzwe hari kandi yo urumva barayizi urumva ntidushobora kuba solution couple zibiri ariko hari irindi tuko turarondera nyene riryoshe nk'irya Inyaruke rero ega nta zina riryoha ahubwo abantu ntibaryoshe izina akakandi nta zina riryoha abantu mugane byarashoboka ko solution capital soundinga nk'uko abantu bavyumva iyo abayigize bataza kuba bameze uko bameze I got you man I got you izina ryo mu Kiti wewe anatuvuge ko tubirimo basi ntituru Nanje amazina yanje ni Akidro Christella ndo umukinyi wa film ndo umwe mu bari mu muryango wa Iseke Films hari abantu bakunda kumbwira ngo sindi umumama ngo sinsa nk'umumama muganda afise umwana tuza ku kajirigari amazina yanje ni Akidro Christella ndo umukinyi wa film nanje ndi mu muryango wa Iseke wahejeje ariko uri kw'isoko gashireko ibintu natwe gucika intege gato bararizi yuko byo kw'isoko nta byinshi nabivugaho urubatse none oya sinone nuko yene muri horasi neza ari vuga tizokomera irarigari mu muryango wa Iseke hari ahantu bica bakabanza bakidondora tukabamenya twumva ko twubakira cyane tubakira urumva bamenye ko hariho nyene abasumiye anaje nk'umuntu washaka kandidati kandi ako kaje kafite urumva ko atari babagore batwara urakaje ugafise bidakunda gushwana nabyo bise bamwe niyashwanye ubona menga ndatekereza uratekereza mbere cyangwa tubaza abakunzi abandi babivuga bene abashaka basaba baguteriko baba bafite yo kuvuga ibintu urabone baniye neza twibanye neza Kitu simbukisi bitakije simbona ico simbo nasubira twimwumvise okay simbona ico simbo okay ku mazina ni Simbo byo ngikirundi Aristote Bien-Aimé ayo niyo mazina niswe n'abavyeyi hama ndafise abafasha babiri ni ko mutwengere kari barabivuga ya ndacidondora ndafise abafasha babiri si vyiza reka twihorereza ya nkaca ngira n'abana babiri umufasha umwe yitwa Mpwemuyera uwa kabiri Yakimana Alice umuhungu wanje w'imfura yitwa Himbaza Luis Deus Bien-Aimé uwa kabiri Tazila Taule Ethan Bien-Aimé nawe akonye kariko ariko ikibazo ndi umwe mu muryango w'Iseke Films ndi muri cadre ya ndi mu DOP wabo nta bindi kwereka tamatomba ico kibazo ni ciza ico kibazo ni ciza ya ico kibazo ni ciza niko ntaronka amafaranga kugura impeta navuze izimvye shaka kwambara izimvye kubera iki yisaze tobura yawe baca bancisha mwijisho bande abantu none wabubakira kwa bari ngorane none ni bora cyo kwara abakobwa bamwe kugema yaje ngo maka ngo impeta nziza nziza naje nambaye igipati cha reka
kuko ubona yambara ukamenyera kuriye cyangwa ikakuroka kandi yari gukwiriye bitewe n'umubano mufitanye kirabera ndavuga wandu kunabera ikintu numvise imiyobozi abantu bakuze muri seke pe abantu bubatse byerekana ko muzoshika kure pe kubera harimo abantu bubatse kuko bifise mwe muzi icongereza stamina ni fondation bifise stamina irahagaze umushinga ukomeye kubera abajene nk'abadiko urabona abantu nta adresse baba bafise kandi basiguye agaciro k'imeza umujana ukavuga bukira niya deka cyangwa ati nsasira muri salon y'ijyane kandi naho uvuga ati zomara ukwezi ngaha bayimutse ya niko nuwo nashaje muganda sana karadio muhira telefone mwa karadio na telefone mugabo ni bidondo jewe nitwa Kezimana no Hask ama kunye abavyeyi banyise Kezimana no Hask ntare 6e science ama abantu umugabo w'icamamare best influencer ga gashire ko gashimambi nkaba mperutse kutavuga izina ryewe ega mu wundi mwakazi wari uwundi ubundi bideye ikindi gihe cyarose yundi barankorera ibyo bintu automatique oya ndavuga mu best influencer wundi ikindi gihe kandi iyi video hari abazoyibona ushaka rero mvuge izina ry'umugore wawe umugore wanjye yitwa Uwimana Francine batazira Vanilla Bean Mamulao Matwafa akaba ari n'umubosi wanjye uri umukoresha wanjye muri Twafa yarampaye akazi horagira igihe ibintu bindengera ati none ubu dukeneye iki nyeka mpamagare CEO ariko ako yaguhaye urabona ko kamukorera neza kandi ako nagakoze neza urabona yuko nawe wese nicyo gituma manageri yacu abatunzi aha niho twatse indaro ngire ko ndabana karibu no kubashimira ko mwaje kuturaba mwakoze uyu mugere ngaha nta jambo afisa hiwanje arigira hariya kuri biro ni mu bagore bako batavuga ngomba kuvuga mpaka tugiye hariya rero umugore wanje yitwa Vanilla Bean mubonye vaccine mana ko yavyibushe oya nagabanutse nibwo kwa mbere mbonye muri umwanya munini utamusomye hari ibintu ariko yisize yisize yamarurutse oya sinamuha shukuva kuno hari umugore barakutse kirungo mwana ariko urumva nyine nivyo mwakoze n'ukuri kuze nivyo rero ndamubwira urabona ko yatevye ari karonsa mbe mubere ibiri ntakiro ariko ndamubwira nti ebana ndabyohe kuba twarose abashitsi niryo rya mbere turose abashitsi benshi mu gatondo hahora haza umwumwe ariko abantu baje mu gatondo gisigura ko bahevye akazi abafite n'ibintu vyanje bahevye imirimo bahevye ibintu vyose hari n'urundi rubanza bari bafise ariko buri muntu vyo konsa rero afise umuhungu aronka abashe nka nyina mukunda kurya rero bakunda kurya urabona yuko atazi mwakoze guhera imirimo yanyu mukabwira Kristo n'ubumwe mu miryango y'abasanzwe bakora umwuga wacu hanyuma turanezerewe kuno munsi nk'uko twabivuze mu kwidondora umuryango wa Gato Center biciye mu gisata ca Seke Film bamwe baramaze kumenya umuryango usanzwe uhari ugaragaza gutanga ubutumwa
biciye amareresi. Uwo muryango rero turipfuza rwose yuko abasanzwe bakora nk'ibyo dukora tumenyana kandi tugashigikirana cyangwa tugashikirana nk'uko bivugwa mu Kirundi. Rero twarumvise umuryango wanyu wayibarutse, natwe tuvuga tuti naho twari dusanzwe tuzinanye mu buryo bundi, ariko by'ukuri ntituzi aho baba, icyo kibondo ntiturakibona. Biba byiza tugeze muri uwo muryango kugira ngo tubakeze. Burya Imana yigavye aho hambere baraterana impundu kandi bakishima kuko hariho utabura ko n'umwana atari umwe. Rero nk'umuryango wa SKFM uragutse, ntitwaje twese, aba nibo baserutse. Ni ukuri twakirira ku gasimbo. Ako gasimbo gafise amajambo abiri. Ijambo rya mbere ni uko SKFM ibakeje ingabire Imana yabahaye kandi yishimanye namwe ko gukunguka umuryango. Hanyuma ijambo rigira kabiri ni uko SKFM yipfuza ubucuti birenze bwari buhari mu migenderanire, kugira ngo by'ukuri naho hatoba ari muri ibi bikorwa by'akazi ka misi yose, mu bihe byiza, mu bihe by'umubabaro, yaba twebwe tugaseruka, bamwe mugaseruka, ijambo ry'Imana riva mu ryo ryerekana by'ukuri. Niyo ntumbero kuba hano. Hama turakengurutse ku cicaro, turakengurutse nyine mwatwakiriye ukanywa. Bisigaye baza kuduha ico kibondo tukirara, uranatubwira n'akazi. Hari amazina ya Mama Lao n'ayandi, ariko n'iryo naryo tukwiye kurimenya. Hano ibisigaye wumvise ko turi kumwe n'abanyamuziki, kandi mwumvise ko dufise n'ikindi gisata dukorera mu by'umuziki, nakwita ndorama canke music, gospel music. Baraza gutera mu gahogo, twiginire hamwe, maze dutere igisabisho, hama baheza mutwereke inzira, maze Imana izorushiza kutuzigama buzoba bikurikiye. Hanyuma bakunze ubwambere turabashimiye zimva mutima nk'uko twari babwiye. Turiga tumenyera n'umunsi n'umwe ibitangaza Imana dukorera. Mwashika tuti igitangaza ni iki? Kuba twaje kubaraba. Igitangaza ni uko mutara mujya kuri abantu bose, kandi ntitubikesha mu rwego rw'abastar, twarabona n'abandi bastar bari kubyara mutaraje kuraba. Rero ni ubuntu buri kuri twebwe twagiriwe bwo kumva yuko n'urugo rwogendeka. Turabishimira Imana kandi namwe turabakengurukiye ko mwagerageje kuyumvira, kandi muzokomeza uko igihe cyose Imana ikubwiye ikintu bifite impamvu. Kumva rero twari dukeneye presence yanyu kugira ngo ibyo turimo bigende neza cyangwa bibandanye cyangwa mukamukeneye. Nuko hama ikindi tukengurutse nuko mwatwiyumviriye ko cyane. Burya muri iyi minsi ibitaro biragoye, turi no mu rushana, ubona umuntu aciye agatoki agashyira mu giseke akakuzanira. Muri iyi minsi menya n'umukubu hari sinzi bo mu Kirimiro sinzi. Rero biba bigoye kugira ngo ntashobore kugemura muri kino gihe, ariko mwakubise hirya no hino muravuga ngo uti reka twumve tugende turaba umwana yuko umubyeyi atosonzera mu kiriri, kandi murabona yuko aguwe neza. Rero murakoze cyane. Hama hari abandi majambo abiri mwavuze yuko mwazananye nayo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umuvugisha agira ashonje, sinzi ibindi jambo bavuga gute, ashonje. Ubu rero ko ufite ubundi ahazi kubera mwaturyoheye nahazi umunezero, urumva
biroroshe kugira ngo ibyo mwadusabye byose tubikore kuterekeye ubucuti twari dusanzwe dufitanye ubucuti kandi dukoranye igihe kitari gito ariko nk'uko mubivuze ifu tujya kuri next level nibaza yuko twebwe turahari dusanzwe dukunda no gukorana n'abantu iyo twumvise abantu bashaka ko dukorana biraturyohera ntidushaka kuba kagasagara kari kahonyene kakuma kakisenya kashaka kaburu kazina no kuri turakunda abantu bashashe dukorana na cyane nka mwebwe twavuga yuko mugifise n'amaraso akiri mashasha atarahura n'amasirconstance menshi kumbure no mu marahuye nayo bazikatangana n'itwe twahuye nayo ariko biraryoshe kugira ngo kumbure namwe mu dufashanye partnership iraryoshe gose rero ivyo muzokumva mushaka ko twoshobora gutera haba mu vyumviro haba mu mikorere haba muri bike Imana yaduhaye tuzobikora nibaze yuko ari ivyo hama ibindi imiryango iruguruwe nejo nimwashaka murasimba imvura ntizobanyagire muri ngaho kwibarabara ntimuze munyotegwe turi uwo muryango witwa solution nyinshi nukuri murahawe ikaze cette fois-ci ndamuhaye umufasoni wanje munotumuni urengeje Okay, tukiye Kristo. Nibaza ko n'umuntu akampaye ataconza kuronka wenda uvuga uretse ko nezerewe cyane kubabona nka bene data mwaje kuturaba kino gihe biragoye kubona abantu mukora bimwe bakwibwiye ko ngo baze kuraba amakomantere menshi mudakora ngo mu bakinya filime nakodoriyo ngo hariho n'abandi boza kugira nyine ngo bakamufure cyangwa iki ariko mu bwenge bw'ibyo yuko urukundo rwanyu rwo rwabazanye nukuri Imana ibamugisha kandi n'ibyo karibu kandi natwebwe nibaze ko imiryango y'ukuri iwanyu twumvise ati hariho icyo tubagana tuza ntacyo tutaza ego Imana ibamugisha kandi mutera imbere cyane ndiko ndagirwa n'amakohaje muri ko murakorana nukuri icambu ca sheri yavuze ati muza amaraso akiri mashasha agishushe nyine ni byiza n'ivyumviro biracameze neza ariko murabizi ko umuntu atera imbere uko ahera iminsi niko ibimica intege biba byinshi ibimubabaza yumva mu iyo nzira ari byinshi ariko ndabipfurije gukomera no gukomeza kuko nico cyonyine gituma ushika kuri za ndoto sinza ubundi muntu nawe numvise ati indoto burya ntizigera zishika kuko iyo ugeze hamwe warota ucurota ahandi ndabipfurije guhora murota kandi mushika kuri izo ndoto zanyu ntimurote hama ngo mugume muryamye ahubwo murote mwongera mubandanye malgré ibizo baca intege n'ibizobura ibizotuma no hagati yanyu bizobaho bizotuma mwumva ati tumva two biheba cyangwa mukabona umusaruro mwari mwiteze se w'umurongo ati reka duhagarike ariko ndiko aranzi kuva nyine nkitangura gushika n'ubu arabizi ibyo nagiye ndacamo ubuzima uko bwari bumeze n'iki ariko kuko kubandanya Imana n'ukuri igenegirira neza ndi muri bake mu Burundi batunzwe na filme rero no kuvuga ati birashoboka iyo kumanye ishaka yo gukora utaravye guca intege ariko kandi Imana ishimwe ko muri abakristo mwizera Imana murabizi ko nyine ari kubisengera nuko rero Imana bamugisha burya rero nsigaye mvuga menshi ahantu atangwa kuvuga sinohetse nkitangura filime sinavuga vraiment navuga nk'amajambo nk'atatu murabizi amajambo menshi nari mfise ariko ubu n'isaha zibiri ngira ndimo kuvuga Imana yacu ni nziza n'inshuti itazigera ihinduka urukundo rwayo ni rwinshi tuzigame Yesu turagushimira byose twizingiye
Uhoraho turagushimiye ni wowe waturongoye dushikana hano muri uno muryango, ni wowe ntango yo gutanga ikibondo kugira ngo by'ukuri uyu munsi dushobore kwishima, ni wowe ntango y'ubumwe ushobora kuba mu miryango hagati y'abakorana, hagati y'abazinanye, ntaho vyova bivuye kuri twebwe kubera ko twononekaye nawe muri Adamu. Dushima ubuntu bwawe butuma nyuma yo kumenya ugomba kugaragaza yuko ugihari kandi kubaho kwawe kuri no mu bantu baba barakwakiriye. Urakoze rero kubagabira kandi no kubazigama gushika nk'uko twabonye, nk'uko twabumvise. Bwa mbere usengeye iki kibondo ngo kuzigama kwawe kuzobane naco, ni wowe uzi ibirenge ivyo dushobora kwibwira nk'impamvu yo kumuzana muri nosi. Azawe mwami mwana kurira mu nzira zawe, unashoboza n'abavyeyi biwe kurongorera mu nzira zawe. Dusavye mu gihe gikwiriye zo muze n'ubutumwa bwiza vy'ukuri nimba wamubwira ubugingo budashira azokwizere, hanyuma abeho agushingira intahe mu gihe ciwe, biguhimbaye agakoresha n'izingabire z'abavyeyi biwe. Hanyuma y'umuryango uhezagire twese hamwe rero ushize kudukomeza ubumwe twipfuza birenze no kuno muryango ushize mwami kubishitsa, kugira ngo ubuntu bwawe n'ibyo ushaka ushize kubishitsa mu gihe cacu. Ukoze kubanye natwe, usigarane nabo, utandukane natwe, dusubire aho twaje tuva, mu izina rya dusabye twizeye. Agora bamushize mu bugiye atari rwanje. Nibaza ko cicaye ngaho abayaza nijewe ya bakunze ba Deko Entertainment kabisa, nibaza yuko tuba twabanye neza, bya bihe tuba twababwiye mwabibonye, twakiriwe neza for real muri no muryango. Jesu bwa mbere mba ndahaje niyo nababwiye ikiganiro ca nyuma karuka gukorana na Fanny Ravine, ndababwiye ati nzogaruka hano hantu urugo rubyinwa impundu. Ico gihe yararemerewe cyane, none natangaye uburyo yongeye kubaga 10. Aho ufata agafoto gifite imyaka iri hagati ya 16 na 18 uraza kubona vaccine uburyo niko ndiko ndakubona. Ega ndivise Twitter. Sorry? Ndivise Twitter. Kabisa wagarutse cyane. Ubona yuko haizo n'umwanya utari muri hasohotse amafoto kabisa yavugishije abantu bava ati yasubiye kongera kubaga kune kweri. None rero je nsanze atari iby'amafoto gusa na video mu buzima musanzwe niko biba bimeze. Timu nini twari kumwe twagiranye ibihe byiza cyane. Kumbe muracakira abashitsi nka kera, urugo ruracagendwa. Ntituraronka ukuntu twabakira uko dushaka. Mwava murenza hano uburyo buracari buto. Bazoza baza rero baca bataha bagoye igisukari c'umunezero. Mu byo nshima Imana, ndashima Imana ko nayo mpamvu umugabo akunda abashitsi, kuko nanjye ndakunda abashitsi urabizi. Yego. Hari igihe rero urongorwa n'umugabo adakunda abashitsi, ebane ugasanga ni ngorane, ariko Imana ishimwe ko twahuye tumeze ico kiwe. Hamwe yumvise n'ubudodo avanga mbe ngo aba bantu ni bande ngo baza kugorana ni bande. Rero nico gituma mvuga ati ntituraronka uburyo bwo kwakira abashitsi uko dushaka. Okay. Wabo biba biryoshe cyane. Tuba twayaze byinshi babibonye, ariko numvise ijwi rimbwira ati igihe wova hano hantu mu rugo rwa Solution Cup utabeje kino kintu ni ikintu cyagiye kivuga umwanya munini. Nifuje kogira ikintu usangije ku bantu, na cyane cyane muri period wari urimo, kuba ufise umwana mu nda nibihe bitoroshe, umuvyeyi abari karababazwa, yamara hari utuntu hano ati menga igihe kirabaye kirekire, tese byagenze gute? Abandi ngo hoba hariho ubuvugishwa bukubwira yuko wobwiye no gutaha umwana atazoshika niki. Ivyo bihe wari ubibayemwo gute? Nyine nk'umubyeyi wese iyo yibungenze abarushe mu buryo bw'umubiri no mu mutwe, ariko iyo uzi Imana wizeye umutima uraruhuka. Ako nk'umwana w'umuntu nyine ntubura
matida n'umwanya muto n'ubwoba nese ngo yaragize ubwoba umwanya umwe igikombe kindengana ariko nari numva ameze neza mu mutima ntabwo nk'uko wari uvuze hageze igihe uvuga ati mana yanje buno buvugishwa ko abantu bavuga ibitandukanye abandi ngo menga ngo igihe cararenze ntabwo wari ufise ati none je bino bintu ndaza kubirokoka kwera oya ivy'igihe cyarenze ivyo byo byaba kwitwengira kubera ko ntibari bazi igihe ahubwo nyine abantu abaharura ntibatangwa no guharura ngo amezi yarenze akwa kundi nyine nagira amayaje bazi ngo mfise inda babona sivyo kandi bo batazi igihe Imana yaremeye ukumva ivyo byo nta n'umwanya nabitako nyenda byumvira ko nyine yabaraga sinema mu bindi agasobanuye gusa icyo kugira ubwoba nacyo bivanye n'abantu bamama message urabona abantu benshi baranzi je ntanabazi hariho abantu ngaho hanze bigira nyine abavugisha kandi ari n'aba chronic ugasanga nk'umuntu aranyandikiye message ati sindakuzi ngo nabonye ngo Imana ngo impa zino nimero ngo imbwira ngo yuko ngura umusare ngo rero ngo ugomba upfe ngo kuno ukumuti ntabwo hari siriko yuko atanze rero umunsi umwe none nagize ubwoba gato hari mu hafi saa 7 z'ijoro aba umuntu arantelefona sana sinitaba je kubera sinkunda amapere yo mw'ijoro haca telefona umugabo wanje nawe ntiyitaba cyamwandika ngo ndagusavye ngo unyarutse ngo unyishure ngo birihuta saa 7 maze 7 z'ijoro caritaba cyamubwira ngo ndagusavye ngo muvyuke ngo dusenge ngo umugore wangu agiye gupfa ngo iki hewe yari alert bidasanze umugabo nyine acarakuparare uwo munsi none nagize ubwoba ndamubwira ati shira nk'uwoza nyine ibi bintu hari ibyo ngo kimenga twari gusenga nike twari gusenga none ntitwajyanye dusenze wowe ntiwize yuko wasenze cyangwa kandi ibindi nabyo ibyo byose buvuga Imana ntitwigeze tuvuga nuko ngo ndi mu gupfakara ubunyene hariho byinshi Imana twavuganye bitaraba rero ntaragira ko mfakara nyine nubwo nari mfise nawe numva ukuntu amumurije nyine nk'umukristo ndasubirana ukwizera navuga ko ari uwo munsi nagize ubwoba nyine n'umunsi wo kwibaruka naragize ubwoba ko ntari ndabiheruka yagiye imyaka myinshi cyane igisengo cyama giteye ubwoba n'ubwoba haraheze umwaka umwe cyama ari gishasha mugabo kubera ko nari maze igihe kinini kandi nyine urabona ko ndiko ndakura akoba ntikari kubura ariko kumwe no kwizera nyine uco bwa biragenda neza Bwana Solution man akajambo kamwe kuri uno murundi kazi yarayakuvyariye umwana w'umuhungu merci kandi shara ko abinka ifrizone we ndarahiye nagize byose narindi jambo nkarirenze kuvuga ngo urakoze mfite ari ikintu nabwiye abantu ujya munsi tumenye inkuru ko mwibarutse ujya umwana n'umwana pe niko kuri mugabo ujya ukura abantu batavuga ahantu havutse umwana w'umuhungu hari yindi nsiguro biba bifise isiguro nyabaki umwana n'umwana kuva na kera muzose mama yago muzosanga umwana w'umuhungu yarabyinirwa cyane gusumba n'umukobwa igihugu kirakeneye abasirikare ni abasirikare nyine nkuko yavuze kubera ari umwana asigarana ngira izina ry'umuryango ariko ubundi umwana n'umwana ariko ntawe udakunda kuvanga nyine abyara ibitsina byose kuvanga ibitsina ndikosha ego ngira biramuraba No.